Handitse turasoma Zaburi y'ijana na mirongo itatu n'umunani. Zaburi y'ijana na mirongo itatu n'umunani ivuga ngo ndagushimisha umutima wose. Ndagushimisha umutima wose, ndakuririmbira ishimwe imbere y'ivyitwa Imana, ndasenga ntumbereye urusengero rwawe rwera. Shimira izina ryawe, imbabazi zawe n'ukuri kwawe, kuko washize hejuru ijambo ryawe n'izina ryawe kubirutisha ibindi vyose. Umunsi nagutakambiye waranyishuye, ndemeshesha gusubiza intege mu mutima wanje. Uhoraho, abami bo mw'isi bose bazogushima kuko bumvise amajambo yo mu kanwa kawe. Mbere bazoririmba inzira z'Uhoraho, kuko icubahiro c'Uhoraho ari agahambaye. Kuko naho Uhoraho ahambaye, ashira umutima ku bafafara. Ariko abibone, abanyemera kure, ariko abibone abamenyera kure. Naho ngendera hagati y'amarushwa, uzonzigama, uzoramvurira ukuboko kwawe kurwanya uburake bw'abansi banje. Ukuboko kwawe kw'iburyo kuzonkiza. Ivyanje Uhoraho niwe azobishitsa. Uhoraho niwe imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira, ntuhebe ibikorwa vy'amaboko yawe. Amen. Karibu, nongeye rero kubakira hano. Ndabona hari Vete turamutsa, niba ntuze yiwe ikora, kuko kenshi ijwi ryama ryanka gusohoka. Hanyuma Fabrice wo turamutsa, mahoro ngaha muri Euskirchen. Ego turashima Imana. Shima Imana tugire wubakwe yo kubana. Okay. Sawa. Turamukije cane mu izina rya Yesu. Amen, amen. Karibu rero nawe hamwe na Vianney. Karibu Vianney. Ego murakoze. Ego twinje turi mu rugendo na mwene data Pio. Twagiye gusengera Koronye, aradutumiye. Nuko ntarimo uno munsi ntariyo, ubundi ni hafi y'iwacu Koronye, ni hafi cyane. Okay, muhezagirwe. Sabwe. Ni nuko atariho turi, ubundi Koronye ni hafi yacu rwose. Murakoze. Yesu abahezagire. Ego, nariko ndababwira rero nshima nti Imana yaratugiriye neza. Nagize ingorane yo kutabona ejo mu rugendo rwose, narinze nshika ngaha ntabona neza, ariko Imana yarangiriye neza, irandinda amasanganya kugeza naho nshika rero ngaha, kandi ubu nkaba meze neza, mbona neza, ata kibazo na kimwe mfise. Yesu abahezagire. Ego Imana ihabwe icubahiro kubw'ivyo. Twarakoranye na bene data turabasengera ngo Imana ibazigame mu rugendo. Mukuri Imana yarabikoze, kandi vyangaragarije noneho kundi gusha, bigaragara ko turi mu nzira yo, kandi turiko tuja hamwe. Yesu abahezagire. Amen. Amen. Karibu. Ego no munsi mwijuri imbere y'Imana bisumura
kugira n'umuherezi kandi yitwa Rukundo zikomutima wiwe handitswe izina ryanje ukwamvura yobasha kumunyaga iyo satana nyeretse ibyaha byanje byinshi agomba kunihebura ndangamiza mwijuru umukiza wanje yankuye kw'ivyo vyaha yaransindanishirije ngo simbe ipfarubi uhoraho cama ambonye kw'amaraso nanje anyiturutse yanyise nduwiwe niwe bugingo bwanje kukwada wasingipfuye wena Yesu turumwe kwene data ndabona Blaise ndabona hari n'abandi baje karibu muturamutse. Yesu nashimwe cyane. Amen. Turabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Amen, amen. Hano ruteni buru twiriwe amahoro tumeze neza. Ego Yesu nabahizagiye. Amen, amen. Karibu. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Turirimbe indirimbo y'amajana 346 yo muri kabiri. Umuvugishwa Yesaya yeretswe ivyiza kera, yabonye uhora Imana ngero gwiwe, atuweruweruwera umwamenye n'ingabo, isi yose yuzuyemwo icubahiro ciwe, abaserafi b'isinzi bari bamukikije, abona umwe asemerera abwira mugenzi we, atuweruweruwera umwamenye n'ingabo, isi yose yuzuyemwo icubahiro ciwe, aracaririmba batyo natwe mw'isi tuvuge, tutuweruweruwera niwe rugira byose, atuweruweruwera umwamenye n'ingabo, isi yose yuzuyemwo icubahiro ciwe,
twebwe abakiri no mw'isi n'abera bo mw'ijuru turafatanije hamwe gutazira uhoraho tutuweruweruwera umwami n'ingabo isi yose yuzuyemo icuba ciwe. Amen. Amen, amen. Murakoze cyane Pastor Gervais. Karibu Alexis. Karibu Alexis. N'abandi bataturamukije, hanyuma tubandanye dushima Imana. No munsi turabona, reka dusome Zaburi ya 23. 23 tubwira amajambo ngo sinzi ko muriko muratwumva aho muri. turabumva Okay. turiko turabumva Okay. Yesu abahezagire. Reka dusome hamwe Zaburi ya 23 ivuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena, amvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, andongora iruhande y'amazi adasuma, aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanje, inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Antegurira ameza mu maso y'abansi banje, wansize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Nukuri ibyiza n'imbabazi bizonyamako iminsi yose y'ukubaho kwanje, nanje nzoba mu ngoro y'uhoraho ibihe byose. Amen. Karibu indwi nini kandi sinto. Karibu niba hari wowe ufise ikindi Imana yamucishijemwo canke yamugiriyemwo neza, nawe yo kitubwira imbere yuko duhava tuja kumviriza ijambo Imana yarumika. Yesu rero n'abahezagire. Turashima Imana ko yatuzanye hano muri kano kanya. Reka rero ko no munsi nta sinzingira ngo nta bantu baronse uturirimbo, ariko bizogane. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Amen. No muri Moncheni sinzi ingene mwobafasha, ngo byabagoye byabananiye, ati twahereye 13h27 ariko byanse. Okay. Reka rero duhindure umukenyuro, tugira tuje kuri ya bwa bundi buryo dukoresha telefone. Ego hinge tubasire. Tugira tuje kuri urya utarimwo aca tubwira ngaha, kugira ngo uza kubona atabonetsemwo. Haleluya. Amen. Bari shimwe. Ego. Byakunze twagiye ko byazagoranye gatoya, ariko Imana irabikunze natwe turagiye ko. Okay, karibu rero. Karibu, nanje nariko ndavyibaza ko. Ego. Ubu rero sindabizi ko hari uko mwiteguye mu turirimbo. Umwanya wanyu n'uyu. Banze muturamutse. Banze muturamutse natubaho. Yego cyane, murakoze. Nawe mukizana izina rya Yesu. Amen.
ndi kumwe na bene data kabaramu ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Peres na Justin. Ego Yesu abahezagire. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Yesu abahezagire. Ego. Amen, amen. Yesu abahezagire. Ego. Amen. Yesu abahezagire. Hanyuma turonke kutagipfa Yesu amaze kunesha avuga ijwi rirenga abivuga byeruye ati birarangiye amaze kubivuga ahera kwa runama yunamishwa n'ibyaha byari byaracumuje nonane imbabazi nihane sinongere simbe nkimubabaza aruhumu umutima abarosi by'umuco maze bakabivamo bongera kumubamba bamuteye akabunge twari twararuhijwe twiganyira twihebye none turaruhutse Yesu n'ubukiriro yemwe abarwa y'ibyaha naho mwoba kumviro nimuzara bakiza Yesu niwe muganga mukizanda kwihaye ni wewe wandondeye uko nzoba nikose Yesu nzama ngushima Yesu abahezagire Amen. Yesu abahezagire. Akarimbo keza cyane. agira dushire ko kandi Ego. reka twongere ko iya kantike y'ijana mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana. Ego. Nzoririmba igitangaza Yesu mwami yakoze ko yavuye mw'ijuru ngwamfiriye igorogota nzoririmba igitangaza Yesu mwami yakoze ndi
kumwe nabo mw'ijuru imbere y'aya ntebe nari nzimiye nk'intama maze Yesu arambona acanshira ku bitugu ansubiza mu nzira nzoririmba igitangaza Yesu umwami yakoze ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere y'aya ntebe nari ngumye mfise ubwoba nari ndendebukiwe janjaguritse mbabaye maze Yesu arankiza nzoririmba igitangaza Yesu umwami yakoze ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere y'aya ntebe ndacabonye ibimbabaza haracari bingora yamara ko turi kumwe ndazikwa ataco nzoririmba igitangaza Yesu umwami yakoze ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere y'aya ntebe azongeza no ku rupfu ayongane mu ruzi maze njabutse hakurya nzosanga yabo nzoririmba igitangaza Yesu umwami yakoze ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere y'aya ntebe nzoririmba igitangaza Yesu umwami yakoze ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere y'aya ntebe nzoririmba igitangaza Yesu umwami yakoze ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere y'aya ntebe
Yesu abahezagire. murakoze cyane. Yesu abahezagire. amena Ego tuzoririmba igitangaza. Ego amajambo meza cyane. Yesu abahezagire muri Monchen. Ego turabakunda, turabakumbuye. Ego amina ego turaramukije rero ab'Iveze, turaramukije abe Kirchen, abo muri hariya Verdene na Flora, namwebwe ni hafi ya hariya Verdene canke ni karibu sana rero. Reka dusabe Alain Blaise none adushikiriza umukozi w'Imana. Ndabashimiye mwese ko mwaje. Imana ibagirire neza. Nongeye kubibabwira senga kurafise akamaro. Hari aho mwebwe nyene mu mwanya wanyu bidakunda ko musenga, ariko hano n'ahantu heza ho kumenyesha igihe muri mu bigoranye. Imana irumva ko yavuze ngo ico babiri bumvikanye ko gusabira iragikora. Twarabibonye, twama tubikoza k'urutoki kuko Imana irishura kandi irumva. Yesu abahezagiye. Nabonye ibika n'amasengesho. Umuntu ejo bundi narabibabwiye, hari umuntu yanterefonye iwe bimugoye kabisa ari byinshi, hanyuma mu mwanya yabimbwiye sinasenze, ariko yari umuntu usanzwe nsengera. Noneho bukeye yarambwira ati ati emwe Imana n'ukuri yarakoze ibitangaza, yaraye ibikoze, yarayishuye. Nanje sinamubwiye ngo sinasenze, mbwa namenye yuko ya masengesho yari muri reserve yagize icamara. Yesu abahezagiye. Karibu rero mwene data Alain Blaise, dushikirize umukozi w'Imana hanyuma bandanye namwe mutega amatwi. Iryo wanyu ririmwo ngaha nyene. Yesu abahezagiye.